n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abanditsi bafunzwe. Ushobora kuba ufunzwe uri umusilamu, ushobora kuba ufunzwe wandika ibitabo, ushobora kuba ufunzwe wandika indirimbo z'abasitari bamwe bari ngaho namwumva baririmba, ushobora kuba ufunzwe uri n'umumenyeshamakuru kuko n'abamenyeshamakuru hari n'abanditsi. Rero n'umunsi wahariwe igenekerezo rya 15 ego rino genekerezo wahariwe abantu bose ku isi b'abanditsi bafunzwe. abo gufungwa rero nibishika ese kwashfungwa mugabo nshimira rero abiyumviriye bamenya neza yuko n'abanditsi n'abafungwa bafise icyo bamaze. Rero abafungwa batandukanye b'abanditsi bitabo, abanditsi n'abandi byese nabo bose birebanga dukete basi natwishimira ngo tuba turukunda n'izibiriye n'amakete iyo y'akazi professionnel abo bose twifuza kugira akanya bagira icyo bibutse bazirikane kuno munsi wabahariwe guza 15 kwezi kwa 11 ukumaka utashe Yes, kwa 15 kwezi kwa 11 ofise byinshi mateka uvuze uretse natwe muri seraje guza 15 si mwiza dose yakenze ko abaza ya seraje cyatuze neza cyangwa mu ntoki ariko kaduze mu muntu wa byaranze amateka n'ingo rya 15 kwezi kwa 11 rero icyambere twotorako nuko igenekerezo ry'uno munsi mu 1738 niho havutse witwa William Herschel. Ubu rero ni umuhinga niwe yavumbuye umubumbe witwa Uranus. Planete ya Misumbus dufise mu kubantu bize twavuga dufise planete hariho Mercury, hariho Venus, hariho Terre ituriko igira gatatu, hariho Mars, hariho Jupiter, hariho Saturn, hariho Uranus yatowe nuno ndetse nitwa Neptune n'izindi sizi maze bigeze kuri bamwe agerageza ako sizose murashobora kubako rero kugenda kihera aho agaruze ati it's okay turashobora ariko nuko izo sinazishira ibintu bavuga ngo aruka tugarutse kandi mu mateka nuko witwa Gerhard Hauptmann rero yahawe agashimwe ka Nobel rero ku muntu yaharaniye amahoro hari mu 1880 niho yavuka ariko yagahawe 1910 hano muri Afrika tuzaza rero vamande yaronkeje yashimashimwe ka Nobel. I think ko sinzi wewe bose ariko banza kubishaka nawe yose bwo kumwe mu 1989 Brazil niho yaronka uburenganzira bwo kwitwa igihugu ariko nka independence no guhabwa neza ku gihugu urashaka kubura igihugu mu gutanga nka independence ugikolonizwa no kukwemerera yo kuba igihugu kwa umuntu ariko nini yaremerewe kuba intara oya tweke n'iki nuko twovuga Burundi yari nk'igisagara rero biremerewe ko igihugu nayo yaremerewe kuba igihugu hari ari ville hama rero mu 1908 umwami yitwa Kwanzi yaratanze hama kubera ko yazi umwami bavuga umwami yarapfuye niba umwami yatanze hama rero hari umugabekazi yitwa Tseji kubera ko navuga ngo muco n'umugenzi mu Bushinwa atamuvuga ngo atamuhumwe kasha umugabekazi cyangwa nabore atwara haciye bashimira ngo haciye hemezwa umwana wabo yitwa Tuji acagirwa rero umwami w'abami asimaka 3 atwaza akazi kaje kari ngaha tufate n'inzira ziri kwanza ubazo ni bubiri ya akabazo ka mbere bavyaye abana b'abakobwa cyo bigenda gutenga hama ka kabiri hashara umuryango muri fise abami hama naba bitakunze ko abantu usanga n'abandi nabo Imana gutwara igihugu ni bwatanzwe n'Imana ishaka kwemera ibintu kandi cyanditse mu 1920 on yarakoreye inama ya mbere i Geneve mu Suisse abantu zo kwishuzo maze ati capitale ya Suisse abaza ukantu kuko mu makuru ye naho yaba i Geneve mu Suisse rero inama ya mbere yara ya kandi mu 1935 igihugu cya Philippines no cyaronka ubwigenge igihugu cyane hari Ubushinwa nako ari Brazil hamwe na Philippines itangazo rero ko n'ibintu mu 1969
ku myaka 70 witwa Leonard Chifisco ubu rero yatorotse igereza irohero amaze gutoroka leta irarondeza umutahe iratavumtahe wo kumurondeza baramurondera mubura we yarigarukanye amusiza mu gasho kandi neza cyane baramubize yarapiriye agashimwe yaratorotse baramubura we nyene yarigarukanye arasubira aravuga ati je ndagarutse icyo gihe rero haza bavuga ngo n'umutahe we yaramaze gutaha igihe yaragarutse aravuga ati oke jewe nakundi yaragiriye ikigoro n'umufundi ariko mu 1988 niwo witwa Yasser Arafat yatangaje ko habayeho leta ya Palestine hama rero umurwa mukuru wayo uca uba Yerusalemu ahise avuke Yerusalemu hasa n'urusenga Yerusalemu ara mu jambo yavuze ijambo rero ndashikana n'isegonda 30 yavuze ati ndihanishirije iterabwoba abantu bakora iterabwoba byose na cyane igihugu cyane cya Israel bari mu gihugu cyo mu munani uno musa intambara gateze na Israel iyo ntambara yishira abasiyubu umara kubana icyo gihe kandi intambara zari se gusaranye n'amateka ariko twogaruka nko muri rugero kandi leta ya Alabama muri Amerika yari niwe yakura igihano niwe yatangajwe ko igihano cyo kwicisha urushinge baguze urushinge umuti machawe kwishura kwishore gupfa yose muri twaba ko byaranze 2015 kwezi kw'icumi nari